Yes, zirasha. Zitaungua. Murahiye. Muri bande. Imizimu. Eh. Machejari. Iwabo. Eh. Mumaze gukora iki? Mumaze gukora iki? Kupakira umwana. Imyaka ingahe? Mumaze imyaka ingahe none? Mumaze gukora iki? Gute? Yarasika yifuza ko ari uwo gupfa. Ni bande batuma yifuza gupfa? Iyo mizimu yiwabo. Muri bangahe? Turi benshi. Bangahe? Mumaze gukora iki? Yahora tujana hatariho. Mwe mushaka ko bajana he? Yahora tujana hatariho uyu munsi turahiye. Murahiye. Bajana hatariho. Today. Bavuze ngo yarabajana hatariho bisigura ngo yarabajana ahantu bagasenga bakagumayo. So hano rero turizera yuko idayimoni yinjiye mu muntu isohoka yaronse indero yo kutamugarukamo. Hama some people say uyu muntu avuga ngo daimoni yazikubisa. Hapana kuzikubita, ndazihushura. Sio kuzipiga tu, nazikosoa. So mnachavuga ngo nibibaho muri Biblia. Mtu anasema vikwagi Nimba zitakubitwa ziko zikominduruku. Kama hazipigwi ziko zinaanguka na nini? Fire. Umuriro. Nibiki maze gukora muri wewe? Bamuririye abana benshi murabariye gute? Watoto wo mnikulaji. Mabariye gute? Twanabishe. Bangahe? Abana batatu bose barapfuye. Bakiri bato cyangwa bamaze kuvuka? Bakiri bato. Ni mwebwe mwabatwara? Nafisa n'umwana w'umuhungu twatwaye ikuzimu. Twaramuriye nawe nyene. Muramurya? Kubera iki none mujya bana? Yarabaye imbare kwa twashaka kumwica nawe nyene tumutware. Abo bana mwabishe gute? Yo twarabishe twarabagiye. Mwakoresheje ingwara? Twakoresheje ingwara y'akaboregwe. Ingwara y'itabi. Uwo muhungu nawe nyene tukeneye kumujya none. Nawe nyene araboregwa? Ego. Ni mwebwe mumuboreza? Ego ni twebwe. Kubera iki mukunda ko abantu baboregwa? Twashaka kumwica. Nyina yaratunaniye kubera yahora arasenga. Arasenga uyu? Yarasenga yaratunaniye twagiye. Imyaka yose mu murimo? Yarasenga kuva kivuka twamweze imigisha. None mwe muri bande? Turi mizimu bahura. Abakurambere? Bahura babandwa twabana babandwa. Imizimu. Imizimu ndabaturiye mu izina rya Yesu. Ninawachoma kwa jina la Yesu. Ndabaturiye mu izina rya Yesu. Ninawachoma kwa jina la Yesu. Kuva ku mutwe kugeza musi birenge. Kuanzia kichwani. Muriro! Muriko murasha? Muriko muruva gute? Wapi? Hano tusoraho dushakiye. Hapa tunawatoa tukitaka. Basi ni mwebwe muvuga. Basi ni mwe mnasema. Duhitamo. Ni sisi tutachagua kuwatoa. Tubakura twabanoko ya maso. Tukiwatoa tumewakoa macho. Twabatsi ngome zisose. Tumewanyanganya nguvu zote. Kugira ngo nimuzosubire no kumukorako. Ili msiongezi hata tena kumgusa eko. Tubwire. Ibindi maze gukora nibiki? Yenye mwisha fanya nyingine ni yapi? Wamusamanya mw'ijoro. Siatari si mtu mkuu wao. Mnamusamanya mw'ijoro. None mnamusamanya abantu gute mw'ijoro? Hata mugabo afisi. Kanacheka kanasikia raju katuko kalifanyaga. Nararyohewe kubera kibutse ibintu bitakoze. Ndagukubisa inyundo ku mutwe. Si aigonga ki? Malaria mafigo. Mujya mafigo gute? Maramugize paralize. Ni mwebwe muratera paralize? Yego. Gute? Yaramaze imisi myinshi. So you can sit, ushaka kwicara. Mwicara. Amafigo malaria. Icara ndaje kubasengera. Imigisha malaria. Yose. Nacho yihereza. Ibindi maze gukora nibi. Babiri bakirebetswe n'inzara. Oh Jesus. Twaramyaze imigisha yose. Nacho yafata ngo gifatike. Twamugendagendamwo. Twaramutwaye nawe yarasigaje kunakuza ko twumuntu ndopa. Twashaka kumutwara. Muraza kubona ko movement nyinshi aza kubandanya akora
Mtaona kama movement nyingi itaendelea kufanya. Ziza kumatana no kwiyambura impeta. Itaambatana na kujivua pete. Mwe nayo mubona. Moya muioni. Ariko arambura impeta abadaimoni bari Lakini iko navua pete mapepo ilimvikaga. Parce qu'elle était mariée dans les autres mondes. Yadarongowe mu bundi bwami. So, ariko agwana no kwambura impeta. Iko napigana na kuvua hiyo pete. Amatu babwiye ko tugomba gukora deliverance mtavuga ko mwese mwakijijwe. Alafu tukisema tutafanya deliverance uyu usanga yakijijwe utarakizwa. Uyu utakutana aliokoka mbele yako. None nimba mara bose mwese Yesu yatanze amafuta kubera iki? Sasa kama mlifunguliwa nyote. Tena mfaswingi guhagarara imbere y'abantu niko ndikora abadaimoni gutya. Iki gikorwa kiraruhisha. Hii kazi inachokesha. C'est Jésus qui le fait pour son. Ariko ni Yesu kora kubwitubahiro. So igitabo cyo kubohoka ari abantu bavuga ngo byo nibibaho ugomba guhenda abantu. Igitabo cyo kubohoka gute kandi Yesu yarabibohereye. Umuntu yavuze ngo Yesu yaramwibohereye niwe umuntu afungura arimo mu myaka 3 naramenya ko azogenda no mwijuru. Mtu ambaye anasema kama alifunguliwa na mtu anakula limoja mmoja. Deliverance freedom is not feeling. Umwitegevyo ni realite. Kuhohoka ni reality. Wagasore yagwanye kugeza independence baduzi bendera abarundi babona ibendera y'u Burundi baca bita n'independence. Wagasore alipigana mpaka kaona drapo ya Burundi imepandishwa, sio masentiment. C'est pas le sentiment peuple de Dieu. Ndababohore canke ndindi. Tubohore. Ere gushobora kubara bose imwe muri kuraja mu ijuru. We nubizi ko mu mufuko uboshwe. Nuzi ko ufise amadeni y'abandi ariko. Unaweza kuwa umefunguliwa. Na Biblia ivuga ngo umuntu afise deni ni mbohe y'umwishuza. Biblia inasema mwenye yuko na deni ni mfungwa mwenye anamlipisha. Ufise deni ni mbohe y'umwishuza. Mwenye yuko na deni ni mfungwa anayemlipisha. Nani tuakaze benshi turi mbohe za mabanki. Sasa sisi tunasimama wote hapa, wengi hapa tuko wafungwa wa mabenki. Atubohore changareke. Atufungue au waache, atubohore. Sometimes ndakunda gusenga nitekereje gutya. Kugira ngo n'umuntu agomba gusengerwa namenye uko turi yanga kunya tumubangamire n'umuntu yumva yanga gusenga amenye ko turi ngakubera urukundo. We need to help hama twese tubohoke tujyoherwe. Tuajue kama tuko hapa kwa ajili ya upendo, sote tufunguliwe, tuwe huru na tufurahie. Aba bose kugira ngo barakunda itiro ku buryo baje kujama. Hawa watu wote unadhani wanapenda usingizi mpaka wakuje kulala. Umbonera ari heza kuruta ibitanda bajama. Wao unaona ni pazuri kuliko vitanda vyao. Uyu muntu urimo nakari mwiza mwe. Uyu mtu simnaona kama ni mzuri sana. Nubona ko yokwifuza ko atamuntu umwe mubona ariko arakumbagara gutya. Simnaweza kuona nasikia aibu kuona Eske yoshobora kugira fierté yuko yugumagira gutya iyi video acha kwibona arababara. Kuona anguka mbele hivi. Na muntu twasengeye ngai twa Mandela. Atukuombeaga mtu hapa jina yake. Na musanze muri conference ari umukozi w'Imana. Nilimkutana mkonference ni mtumishi wa Mungu. Anambia merci. Akanambia asante. Merci prophète. Urakoze Mungu. Naravye ijya video nari. Nilitizama ile video nimezidiwa. None simuvuga butumwa. Sasa simhubiri. Ugira ngo yari yagiye kujya. Wewe unadhani alifurahia kulala hapa? Uyu mwansa acha kwemeza yo. Adui anakukubalisha yo. Byose byaraheze ivyo Yesu yahejeje ni inkomezi za kurengera izi zirengeye kugira ngo uzibomore utazibomoye zikuguma kugira inko utarasisha nico kimwe no kugenda n'inkono. Kukuwa na silaha au irasishi ni kama mamoja kutembea na. So mara hawe umuriro wo guturira ba diamond but you keep it murabigumya. Mulipewa moto wa kuchoma mapepo lakini mnabakiana nayo. Mnabakiana mihari tu. Mukagoma no kuto. Na numwe muri mwe bwadafise ubushobozi bwo kurikana ba diamond mwese mura. Hakuna hata umoja kati yenu hana nguvu ya kufukuza mapepo. Mwese mufise power. Nyote mko na uwezo. Nivyo nigishije ngaho kuno umuntu wese ashoboye kwirukana ba diamond. Bibiri bivuga ngo abizera ndabahaye ubushobozi bwo gukora iki. Basi tegeka aba diamond basohoke mwese all of you have mwese murafise ubushobozi bwo kwirukana ba diamond. Shetani amaze kubimenya aca kujwa mu vyumviro ukatuguma uvuga ngo Yesu ashobora kwirukana. Genda mu nzu yawe nimbura umugabo uvuge ngo ikintu cyose kitava kumana mu rugo Imana yampaye. Shetani atasohoka kuko umugabo wese afise power mu rugo rwiwe. Kila bwana aende ndani ya nyumba yake aseme kila kitu ambacho kiko hapa shetani alikipandikiza kitoke, kwa maana kila bwana Mungu amempatia nguvu mnyumbani. Nzobigisha. Nitawafundisha. Nzobigisha Imana ngiri ubuntu mbandanye nigi. Nitawafundisha Mungu akinijalia neema niendelee tu na. Muzogome musengera gusa. Muendelee kuniombea tu. Sizofisanga mvangi nyigisho. Nisijikuti nimechanga mafundisho. Kuko nyigisho ziragwanya. Maana mafundisho nayo yafundisha napiganisha. Hapana n'abantu n'abadaimoni bari mu bantu. Hapana na watu na mapepo yako. Simuvuga amazina ariko nigeze kwicarana n'umukozi w'Imana umwe kanaka. Yai kuketi na mtumishi wa Mungu fulani. Ndambira ugo gwarugiye kubomoka. Nikaambia ndoa yako enda bomoka. Ariko ndasezerera ubomoke. Lakini naomba usibomoke. Ndambira urazi gituma. Nikaambia kwa nini unajua? Ufisi mudamu na musambana mwijo. Uko na pepo anakuzinishaga usiku. Ulikula ngo mudamu wako. Uko na mkata mke wako. Abona uko na vangi. Akasema nimechanganyikiwa. Ariko warabomotse. Lakini ndoa yake imebomoka. People abantu bakenera ubufasha. Watu wanahitaji msaada. Kugira ngo turaryoherwa iyo tuko turigisha abantu tugasanga we wateruye ibintu byinshi
ukababona kandi baratashe na byinshi ego ari niko irakoreka ariko rero ukuntu nyotegwa kubijyo numva uko wosohoka ukavanga ukacuza kumbwira kwa gatandatu invitation ya mariage kwa gatatu kwa mbere natanguye akazi. That's what I need, what I dream. Ivyo nivyo ndota kandi nivyo nkeneye. Ça c'est pas seulement moi. Ntabwo ari jewe gusa. Niyo suwe y'Imana. Icyo nivyo byifuzo by'Imana. Ugira ngo uyu mama. Wewe unazane umama. Aryoherwa gusambanywa n'abadaimoni inda naye. Anafurahishwa na kuzinishwa na mapepo usiku. Abana bapfuye niwe yabishe. Watoto waliokufa yeye ndo aliwaua. Yaryohewe ko bapfa. Yeye alifurahia kufa kwao. Turetse abana. Tuache watoto. N'abantu bamwe mwafuye ibihimba kanaka mu mibiri. Hakuna watu fulani mmekufa maparti. N'abantu bakura neza ijisho rigapfa giturumbu. Ni watu wanakomaa vizuri jicho linakufa kigafla. C'est pas seulement vous. Nabgari mwebwe mwenye. Je vais travailler pour vous. Ngomba gukorera mwebwe. Ndabasuke mu nyigisho. Ni wamimine ko mafundisho. Pour intervention totale aussi à votre famille et votre génération. Kugira ngo n'intervene mu miryango yanyu n'ama generation yanyu. J'aime mon pays. Ndakunda igihugu canje. J'aime mon Afrique. Ndakunda Afrika. Oui, j'aime mon pays. Ndakunda igihugu canje. J'aime mon Afrique. Ndakunda Afrika yanje. Harageze uko tubaho. Panatimia tuweze kuishi. Cyangwa kugira ngo nidutere imbere kubera ko twirabura cyane umuco turawutera ubwoba. Kugira ngo natwe nitwovugwa umugwiza tunga wa mbere niyo vugwa mu Burundi akavugwa Uganda akavugwa Tanzania. You don't need this. Tajiri wa kwanza duniani hawezi akasemwa Burundi, Uganda, Tanzania. Mama una mapepo yakimfanya huko. Urabona kuna badaimoni bari kumugira. Mumurekure ningo. Mumwachie haraka. Toka. Soka. Toka. Sohoka. In the mighty name of Jesus. Ngizina cy'ubushobozi. Mnataka nini? Mushakiki. Mnataka nini? Mushakiki. Mnataka nini? Thank you Jesus. Mushakiki muri wewe. Mnataka nini kwa huyo? Sisi ni gituma yakomeretse ngaho usanga. Sijui hata kwa nini ameumia hapo. Mutasikia pepo zikisema twana mukuza akomereke mu maso kugira ngo bamwange. Niyo badaimoni. Kuna watu wengine kuna ari umukobwa usanga ari muto lakini kuna sura akiza. Ari binti unakutana ni mdogo lakini unakutana sura yake ni akiza. Mafia uribukigie wacha wewe? Unakumbuka ulipokuja? Mnakumbuka siku alikuwa yaje? Muribuka kunu yaje. Shetani yari yamudeformie naye mabekunda yote ya mafresheri. Me shetani kwa ni mufinya. Shetani yari yamufyonze. Ni muvyibuka so nakumbuka. Muravyibuka. Madame ni wambwira ngo mana mwiju. Uyu mama nashaje cyane. Tena rizi kwa mukecuru bavuga wewe wamuzanye ukora iki? Kumbe ngali mdogo, sio ngali mdogo. Kumbe arachari muto. Reka ligiye twicara tukavuga urabona ukuntu shetani abakora. Kuna sasa tunatizama twasema shetani. Madame akatangura kumbwira ababona akambwira urabona pasiyanse unasigaye asa. Nona si pasiyanse anafanana. Abadamu bo bafata umwanya wo kuraba n'ukuntu je na mwanya anafata. Mama wanakamata muda wa kutiza. Jeni muzo mwambaye shobora kuzibagira ariko abadamu bose facile kubona ama details so acaraba urabona nita ukuntu yo. Unaona kisi ni wambwira ngachaza kukuraba erega yendo ananambia wambwiye nivyo ndio nambia ni hivyo. Siko no. Mafia na wewe tulikutana nako kusona zeka ndabira. Na wewe twara huye usa no no. Ni muri vile haja. Ega munyuma umeje tweje kuzanga narabaza ni waundi nasenge haja hukumengo nagusengege muri vile ukomekoma akina mafreshera katoto kangu sio kama ni rako no bona yuko biryoshe koko. So today is your day. Uno musi wao. Siku ya leo ni siku yako. Yes. You see? Murabona? Le Dieu te délivre. Imana irakubohoye. Ta vie change. Ubuzima bwawe burahindutse. Ainsi parle l'Éternel. Muzotaye twe turinga abadaimoni n'amazu ariko arasa amazu y'abadaimoni arahiye ndane mu byiza nyumba ya mapepo yanaungua kwa jina la Yesu. Fasha sana kamera. Aba bantu bavuga ngo abantu barigirisha iyasho nayo iyasho woyigirisha wewe iyasho tuzotahe kunzu yakihiye inzu yacu yakerera hiye tuko turaturi ubuzu bwa kera. Si tuko tunanyunguza manyumba ya kale. Ego turigirisha. Tunajifanyisha. Ego mama abagize ubushakashatsi ngo turahenda abantu. Wenye wanafanya utafiti tunadanganya watu. Tuvuga ubutumwa kugira ngo tubaje amafaranga. Tunahubiri ili watu pesa. Mumbonera mu yafisi. Mwe mnaona mko nazo. Kandi nitwe tuyatura kugira ngo muyaro. Au si ndo tunakiri ili mzipate. Sasa huyo hapa. Huyu nga. Iyasho. Ijoto. Irigirisha. Iko ajifanyisha. Mbona ndiko ndamukora ko. Unaniona niko namgusa iko. Numuti turiko turamusiga. Ni watu nampa. Change ni wa mugabo Yesu Kristo alikuwa aliyerekana haka. Lakini ni ule Bwana Yesu yuko najionekanisha. Zanyura hii iri he inzu yacu yakerera hiye inzu yacu yakerera hiye inzu yacu kumbe bafite n'amazu abadaimoni n'abakurambere baba wako pia na manyumba yo aho yahora tujana hose yo ni hariho aho yahora tujana hatariho none
Mwali mumaze kumenyera masengesho. Muri bazanga murigira musoke. Hapa ni kwa prophet of Jesus. Facilitator. Uimana yahamagariye deliverance by fire, by force. What? Mubuze ngo yabajana hose ni masha. Yahora tujana hatariho. Kwa twara mwigumiyemwo. Yahora tuhenda. None tuzanye ngaha. Turahiye inzu yakirahiye. Inzu yacu kuva mu bwana. Bari mizimu myinshi. Mwemugira ngo inzu iri kirasha niyi. Ni umubiri uri kurakamo umuriro niho kabavugiza. Ni mwili wake uko unawaka moto. Raba ingorane yarafise. Tisama matatizo yake. Ngo kuvavuka afise 48 ans. Iko na miaka 48. Ariko mengo ni 78. Basako plus 30 bana ba diamond. Afise mwe mumbi imugendera arayizi. Akaribwa umubiri wose. Ekamutera paralize ku kuguru. Na directeur w'ingorane benshi bategwa yitwa ubukene. Ibi vyago birarangiye. Izi shida zinaisha. Ndabira jena bwigi papuro. Mimi nimekata karatasi tu. Haguyende. Panaanguka nani? Jena tabuyiki? Mimi nimechana nini? Nimurindire uko ndabajegeza. Sinabwigi papuro natemba gani. Musisubiri niwatingishe. Sinakata karatasi ya nangu. Senekesa. Na nivyo vyonyene. Rimwe na rimwe